abakobwa bafite ubushuhe n'abahungu bafite ubushuhe nubona ko Satbi yateye inda very nice kandi igenda ni yande ni ya Satbi none babikoze bagize mariage none yagize iki yaramuteye iki inda none rega Satbi yateye inda inde sawa yaramuteye very nice mugabo rega Satbi c'est pas un dieu kandi wambwiye ngo Isugi peu importe wewe wambwiye ngo Isugi umuhini urabizi ko vyara ego ndabibona umviriza urabizi ko vyara jewe rega abakozi bavyara none ikintu gituma umuntu avyara kiri papa we nacubora ngaho imbere yawe nibwo urufunguruzo ntagubona ifyi nata rero urizi gute ko wavyaye katano nturi sister wanje irindira. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day. Ndi kumwe na Lynka kandi twamaze kugaruka kandi mu kiganiro La Jeunesse. Ni kiganiro tubabwira ibintu byinshi vyerekeye abajene tugenda turacamwe mu buzima bwacu bwa minsi yose kandi n'ukuntu tumeze. Abajene bubu unye benshi mu bigeme no mu bakobwa. Mbega difference y'umwigeme n'umukobwa wibaza ko ari iyihe? Akenshi bamwe baravuga ngo umukobwa n'utarabonje vuye. N'utaragira iki? Umwigeme n'utarahonja atarahonja ukuntu biba bimeze atarahonja yuko biryoshe canke no kuvuga nta makuru bafise umwigeme n'ubudafise amakuru umukobwa sasa ababizi n'ufise amakuru yose niko bimeze reka kumbwira none d'après ivyo numvise sino nta makuru mfise abahungu ntavyo twari tuzi je n'ubwa mbere ndavyumvise kumwe nuko mumeze umusore n'umuhungu bitandukaniye umusore n'umuhungu ahantu bitandukaniro jewe harakunda kungora kubera iki umusore mbega umusore yaramaze guhonja canke umuhungu ko umusore n'udafise amakuru uza gusanga ahubwo umuhungu afise amakuru yose ayazi uko niko bimeze rero ni la jeunesse tuyaga byinshi vyerekeye twebwe abajene bigenda biradushikira mu buzima bwacu bwa minsi yose turabibona tukabiraba tukavuga ati mbega ibi bintu tubifate gute urazi wewe umuhungu akubwiye ati ingo muhira untemberere ubwo nye direction uragenda kuko uri umukobwa uri umwigeme nturi umukobwa wewe uraza amakuru yazi nta makuru ufise okay urabona umaze kugenda kumutemberera ugashika muhiri wiwe akugurura umuryango karibu ukinjira indani akaca yugara ibikurikira muri chambre ni byinshi cyane abajene benshi barabizi niyo mpamvu ikiganiro cyacu cyitwa La Jeunesse sivyo kubera birabaho rero twebwe tuza kugira ngo dufashanye ukundi dushobora guhanurana twebwe nkatwe nyene twebwe abajene twebwe nyene tugahanurana ukwacu twebwe nyene sivyo rero okay uno munsi topic uno munsi ivuga gute dutemo topic uno munsi kwanza hewe nibwira nyimera kondo baramuzi oya wewe abayagateke n'abashubane ego sha n'abashu baramuzi hello ashu baramuzi neza j'espère que vous portez bien là vous êtes moi je vais tellement bien cyane gose no kuri Fresh TV tumeze fresh tumeze uko yes sir so nirika ishimwe encore une fois nibaze ko mwamaze kuba habitué ndakwibutsa yuko Lynka n'umwigeme yishima utuntu tusagoma avuga ngo magira gutyango twebwe yuko no kuri franchement ntago nigaye ndishima parce que ndishima ko Imana yandemye topic y'uno munsi Lynka iyo wiravye mu kiyo ni iki kintu ukunda cyane kuri wewe nk'umuntu ariko aragura abaguki kintu wewe ubona ati je iki kintu niravye mu kiyo kiranesa sana kiratuma nishima muce mumuraba kiki nikiyo bariko barakubona ikintu wishimira cyane ikintu cyo nahubwira je niraba mu kiyo gake nirabaga ke vraiment okay wishimira iki amaso iminwa office heza bon jewe kuvuga ngo nishimira iki je ndishimira ko meze vraiment franchement ibintu byose ndabikunda cyo kemwe les parties de mon corps byose bifite ama pourcentage parce que je akunda kimena nk'ikindi parce que byose biri kuri je kandi biri kuri je so pourcentage ya partie wizeyemwe ibintu byinshi bro pourcentage ugati jewe ku mubiri wanje partie nizeye ko ibintu byinshi kandi bitesa kandi iyo partie ndayikunda kuko iratwika akubona parties zose je ndazikunda okay twagiye
Topic uno musi rero ce qu'on va parler, on va parler de faire le sexe. Bon, kuvuga sexe c'est un peu faire la muguri dukunda koresha terme muguri kugira ngo peut-être irashobora kwitasona cyane ku muntu wese umuntu akuza cyatawuri ivyo ari byo. Donc turavuga ko genre kuntu bakora muguri avant le mariage. Ushobora kufisa mu fiancé. Ukuntu abahungu n'abakobwa baryamana baryamana reka kuryamana biratandukanye. No gukora muguri gukora muguri bisigura gukora iki? Umuhungu kuja hejuru umukobwa munsi. Bro, okay nakubwiye peu importe twabigenza mu c'est-à-dire c'est la poster. Rero bisigura gutya twebwe twaje hano abadukurikirana tuyage ukuntu ndakivuge mu kirundi cyumvikana twebwe abantu mudukurikirana abantu b'Imana twaje kugira ngo tuyage ukuntu abahungu n'abakobwa bakora apport sexuel canke baryamana bagahuza ibitsina icumukobwa n'icumuhungu bigahura bataragira mariage. Mbega ni vyiza canke ni bibi? Kuri twebwe abajene tuvyakira gute? Je sindagira mariage ubu ntaragira mariage. Mbega aramaze kubigerageza ku mukunzi wiwe bazokorana mariage? Mbega aramufise? Mbega wewe baramaze kuguproposa mariage? Mbega umuhungu musohokana yaraje gushika muhiri wanyu canke babona muri carte nibamuzi baramuzi wewe umuhungu musohokana canke ewe ndabisiguye neza nani Capitaine ivyo si vyari bikeneye kugigira ariko ikintu cyatega. Mbega jewe Capitaine uramaze gushika ndamaze gushikana umukobwa wiwanje umusheri wanje muhira ati mama nguyu canke ni flappe gusa zo muri quartier zo muri Malibu. Hari abantu duhurira muri Malibu tugahurira muri kwa DJ Paul muri Crystal. DJ Paul ariko aravuza ndi kumwe ni baby wewe uri kumwe n'umu kandi rero abashuga daddy bararyosha. Wena nari murahura n'umushuga daddy uramukeneye kubera iki? Utinya iki? Utinya ko umugore yo gufata? Sio gutinya ahubwo nico kintu tuzokivuga ko hanyuma mugiye siyo topic twazanye uyu munsi. Zana topic rero reka tuvuge bya munsi ku hijanye n'abantu bari. Erega we ntubivuga neza uko mvuga ngo abantu bameze gute bajya abantu. Wavuze ati ni vyiza. Okay, nyamba ari vyiza it's okay, nyamba ari bibi ingaruka yavyo ni ya. Yes. Mbega imbere ko genre mugize muguri ava mariage abari rya mbere mu bikozi cyangwa mwaramenyereye. Donc turashaka kuvuga ko ako kantu mugabo n'ubundi urazi Capitaine ntitwaye dukwiye gutera tuvuga ibintu bya mariage kandi hari ibintu bikiri inyuma ya mariage. For example wademu basohokana n'abantu bangana basokuru babo. Iyo nindi topic kandi we ntibiragushikira. Nyamba hari wo azije twasohoka cyane muri commentaire jamais de la vie. Umva aze yiyandagaze muri commentaire jewe nasohoka na Lynka. Umugore wiwe nawe amubonye abonye commentaire acha we Lynka we Lynka je ndakuzi Lynka ndakuzi ziga Snapchat zawe murambona hajye muri kumuronderi kana Snapchat kashare ka TikTok Instagram no abari je twiryohera parce que bakunda ikintu siko Lynka umuntu akuravye ngaha muri camera ungene usa utagase uberewe biragoye kwizera yuko ata muntu ari inyuma ya gutamwa imifungo. Urabibona twumvikane ntunjaniranye mu gisagara ca Bujumbura mbira office urakora muri Berbe urakora muri RTNB urakora reka muri Fresh TV sawa reka tubandanye na topic y'uno munsi rero jewe mbwira rero niko ndavuga jewe d'après moi ndashaka kuvuga ibintu bibiri. Uzi yuko umuntu mwizeye kandi muguri ni ikintu ukora avi hazogira igihe hari umuntu wigeze kumbwira umunsi umwe ati nari ndakubwiye sangaso nambwiye ati reka ndakubwira kuba iki twiruhisha ngo tuko tukura mu muguri nka Capitaine ugasanga umva imisaya naraze waradakoze muguri ukiyogira yuko hariho hazogera igihe utabikore mugore wawe ahubwo azobari ingorane mu rugo. Kubera iki wiruhisha uja kwiruhisha premier chose ni sport ni numuruho muyindi ufise iyindi miruho y'ubuzima ufise iyindi miruho yo kurondera ubuzima ushobora ugenda kuruha uriko ukora muguri kandi hari zogira uzi yuko uzokubaka peut-être ari nka Capitaine gasanga nta mugamba afise wo kuzoba kubaka avuga ati jewe Capitaine nzosaza njya abonshikiriye. Urumva ako karorero uboni ugatangiye kuri Capitaine cameraman arahari ntumutangeho karorero jewe Capitaine ariko naragoye none sujya cameraman gatangiye kuri cameraman ako karorero cameraman wabazi
je ntanze exemple kuri we rero no kuvuga ngo iyo umaze kwitahura hari ikintu navuze la fois passée sinzi ko nuko tariko turahura cyane gose navuze ati ufise objectif ufise aho ushaka gushika wowe capitaine ngoma ntanga example sawa wowe capitaine uvuga ati jewe ndashaka gushika ahantu ndashaka kwintama hari ibintu vyinshi tegeza kwevita hari ikindi kintu iyindi kintu nababwira abantu badukurikirana kandi baba bashaka kumviza ibintu tuvuga umukobwa urana ababigeme Lynka dukorana la jeunesse nguyu wumvise ariko aravuga musohokane mutware muri Maribu uyu unye ahoranwa ntuzenya ngaho onye ari usanga ariko anywa Heineken ariko anywa ikiyeri uravyumva ariko musohokane Maribu akunwera Hennessy akunwera iki umviriza Lynka ivyo ntavyo none abigeme ivyo duratubona mutugirira twebwe abasore muri quartier biraturengeye niyo mpamvu je ndi hano mvugira abahungu kandi numvise umengo uriko uraduponda ca ndagutamwo uno munsi turiko turavuga ku bintu cerekeye abahungu n'abakobwa mbega kugira rapport sexuel imbere ya mariage ni vyiza canke ni bibi bica iki bikiza iki hari ibintu bikiza akuna Capitaine hari ibintu vyica kandi hariho n'ibintu bikiza iyo example nako ndaguha banzuhore mbanenda kuyo example jewe ndabona yuko bikiza banzuhore ndakubwira ikintu kimwe wowe ukunda kubikora ukora ibiki muguri ana Capitaine ndakubwira ikintu kimwe muguri ni ndako ndakubwira ati wewe nako ndatanga example kuri wewe si tu as l'objectif au shawugera hari ibintu byistegeza kwevita muri ibyo bintu byistegeza kwevita 99% utevise ama muguri uza gusanga uri kuri iki bintu vuga ngo tu tiens rêve donc ufise rêve mani rapport sexuel c'est les deux corps non ce sont les deux corps qui sont en corps urashigikiye ndabwira kandi none wewe ntandirimbo none urashigikiye banzuhore ego nahoze biba rencontrer spirituel cameraman ngo mpore hora sawa abadukurikirana mpore umvise biba rencontrer spirituel siko genre ama spirit arahura abiri ushaka gusanga rero wowe ufise impwemu zibi kacha duhura na je ufise impwemu nziza zampwemu zibi zawe ucazinjamo uro hanzigiye ngo usanga cyangwa impwemu ziwanje zibikazuka erega ababikwega ivyo byose we uravuga yuko si vyiza gukora rapport sexuel utaragira mariage sivyo je naje ndakubwira ati ni vyiza kandi bivanye nuko ari mwebwe mu bituma nta ndirimbo urumva ivuga ati abakobwa bafite ubushuhe n'abahungu bafite ubushuhe kandi ako kantu karimwe oya n'abakobwa gusa ko nakarimwe aratubeshera abakobwa bafite ubushuhe ubuzi yuko umukobwa umukunda kandi ubuzi yuko witegura kurana nawe ibihe byawe byose avi si contre urazi muntu nta contre erega hari igihe ushobora kubona umukobwa mwiza ukamuraba si ibintu bishikira ni ibintu bishikira abajene bose ugasanga ni mwiza aritonda utararaba yuko ibintu byose bimeze neza sivyo ukaja gushira mu nzu usanga ibintu byose byarahombaganye ushaka rero uco mwinjizanya rero bya irifoke umanze wumvirize yuko mbega ibintu ni sawa upfuma umera nka Satbi bakavuga ati mbega arashobora kwibungenga akavyara umwana none ubona ko Satbi yateye inda very nice kandi igenda ni yande ni ya Satbi none babikoze bagize mariage none yagize iki yaramuteye iki inda none rega Satbi yateye inda inde sawa yaramuteye very nice mugabo rega Satbi c'est pas ange kandi rero urana hari ibintu bihora biba makartier ugasanga uratenda umukobwa w'abandi bagiye kukurega bagutwaye mu gasho none waregeze umva convocation ya very nice kuri Satbi ngo wamuteye ntivyigeze biba rero bijya vyabaye ntibisigure ko ari bon exemple si bon exemple manza urabe yuko ari sawa ibintu bigenda neza ari ibintu bimwe musoro kuri umukobwa mwiza ariko ugasanga yaritwaye nabi none nkawe bariko barakubona uratagase mbega icoza we wambwiye ngo ivyo bintu ntavyujamo kandi wambwiye ngo urisugi peu importe wewe wambwiye ngo urisugi dore wewe ntavyo urakora kandi urakana keza uri umwana mwiza ntavyo urakora none ico nyemeza ivyo bintu ko bitaraba kandi novuga ati reka ndagutware mu rugo twubake utarahonja za zindi za hari indirimbo ya Big Fizzo ngo umuhini
ivyo bintu bimeze gute utarahonja benda kwaza ikintu kimwe okay je no bantarahonja wowe utarahonja jewe ndamaze guhonja kuko je ndi umugabo niyemera kandi jewe ndabibona ko biba bimeze neza kandi bikwiriye urabizi ko vyara ego ndabibona umviriza urabizi ko vyara jewe none ikintu gituma umuntu avyara kiri papa we nacubona ngaho imbere yawe nibwo urufunguruzo ntagubona papa ifyi nata rero uzi gute kwa vya katano muri sister wanje bajya bose wagiragira mugura harimo yatwaye inda none uzi gute ko vyara werindira uzi gute ko vyara sasa si ukona ni cana bano mudukurikirana uvyariye ivyo uko niko turangije ikiganiro cacu kuko sino kibandanya uno munsi Lynka nitwo turahuza ariko aranyinje ariko mbaza ibindi bibazo ariko ambaza yuko ngo jewe na sindabi ibintu nk'ivyo ngo nta mwana afise urabona Lynka uno munsi abantu badukurikirana bamaze kumva yuko jewe bisaba yuko umanza ugatesta jewe wewe unawe uravuga ati ngo je sino testa wewe rero kuranura abantu ati imbere ko mugira mariage si vyiza gupima wewe ngaha pimirayo amaze gushika muri mariage mbega wewe nuko bimeze sawa nturapima uracari isugi sawa turavyemeye je nabadukurikirana reka tuvyemere ivyo vy'amasugi jewe rero ndamaze gupima naravyumvise yuko bimeze neza waravya urabizi ko vyara umviriza ico nikindi kibazo twari uno munsi twari mu bintu vyo gupima bimeze neza kandi utarabipima Yesu yavuze ati ngo mutera iki kameramani bamutera iki ibuye sawa rero murakoze cyane Imana ibahezagire next time turabongera yindi la jeunesse nari kumwe na Lynka ishimwe big up sana wanje ego merci beaucoup ciao ciao